Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi twera ku ngingo zikurikira. Umugwi w'abashinga amateka bo mu mugambwe CNL bayoboka umushinga amateka Agatogwasa uvuga ko wemera Agatogwasa nk'indongozi zabo mu rwandiko barungikiye umukuru w'inama nshinga amateka igerekezo rya 19 ku kwezi kwa gatandatu berekana ko ibiro by'inama nshinga amateka bishobora kuba byaraguye mu mutego w'abashinga amateka bakeya bagize umugwi w'abashinga amateka bo mugambwe CNL bemera uburongozi bushasha. Igisata c'ubutare ngo gikwiye gukomezwa kuko kiri mu byinjiriza amahera atari make mu kigega ca leta, ariko haragahaze kuko ayo mafaranga ataboneka, bivugwa na bamwe mu bakorera mu bisata bitandukanye by'igihugu hari kuri uyu wa gatanu mu nama yateguwe n'ishirahamwe Parseme. Ido nido hajyano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dasiye kubaha ikaze murano makuru twera mu bijanye na politike. Umukuru w'inama nshinga amateka yaremereye Leopold Hakizimana kuba umurongozi w'umugwi w'abashinga amateka batowe mu mugambwe CNL. Mwikete Gelaze Ndabirabe yarungikiye umushinga amateka aheruka kugenwa mu nama y'ugenekerezo rya 4 Rusama umwaka wa 2024 yahuje abashinga amateka 13 bashigikiye indongozi shasha z'umugambwe CNL. Hakaba hiyongeye ko na Nestor Girikushaka aramutsa uwo mugambwe. Gelaze Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka avuga ko ibiro by'inama nshinga amateka byisunze ingingo ya 50 n'iya 52 z'amategeko agenga inama nshinga amateka. Uwundi mugwi w'abashinga amateka batowe muri uwo mugambwe CNL uvuga ko wemera umushinga amateka Agatogwasa nkaho ari wabarongoye. Mu rwandiko banungikiye umukuru w'inama nshinga amateka igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatandatu berekana ko ibiro by'inama nshinga amateka bishobora kuba byaraguye mu mutego w'abashinga amateka bakeyi bagize umugwi bo bagiriza ko bafashe ingingo batisunze amategeko y'igihugu. Simo Bizimungu ari mu basinye kuri urwo rwandiko. Nagoma ndayibutse ko uyo mugwi mushasha utabaho kuko umugwi w'abashinga amateka mu mugambwe CNL wemerewe igenekerezo rya 22 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2022 ukaba wemerewe rero kurikije amategeko. Ivyo rero vyakozwe n'ihonyangwa ry'amategeko kuko niba bavuze ko uyo mugwi wabugiye kubaho witwa umugwi mushasha uvuga ko mu namashinga amateka wagiye kuba imigwi ibiri y'umugambwe CNL. Ivyo navyo nibaza ko bitwaba ngo vyorohere ibiro vy'inamashinga amateka gukorana niyo migwi ibiri. Twebwe twisunga amategeko kuko amategeko aratomoye uko imigwi mu namashinga amateka ishigwaho biratomoye neza. Nagoma ndayibutse ko umugwi w'abashinga amateka mu mugambwe CNL ugizwe n'abashinga amateka 32. Sinahura rero ukuntu abashinga amateka 13 boja ngaho ngo bagize ivyo bagira hanyuma inzego z'inamashinga amateka no kuvuga biro y'inamashinga amateka nayo ikavuga ko yemeye ivyo bintu bakoze abantu 13 kuri 32. Urumva ko ariho nyangwa ry'amategeko twe tukavuga rero amategeko yubahirizwa. Ivyo rwandiko nago rwanditswe n'umukuru w'inama nshinga amateka hagarikwa ku ngingo ya 52 z'itegeko rigenga inama nshinga amateka ico bita reglement intérieur. Izo ngingo ziravuga igihe amategeko yakurikijwe mwikora ry'imigwi. Ico gihe rero amategeko yakurikijwe izo ngingo ivyo zivuga biratomoye, ariko turavye ivyo vyabaye nta mategeko yakurikijwe namba. Nababwiye aho hejuru ko abantu 13 bavuga ko bagize inama ikuru uburongozi bwa groupe parlementaire ku bashinga amateka 32. Urumva ko iyo nama tugiye mu mategeko nta mategeko yakurikijwe ntiyubahirije amategeko. Cyo gituma nivyo bita ko vyavuye mu iyo nama atagaciro byohabwa kuko ibitakurikije amategeko nta gaciro bihabwa mu majambo make. Cyo dusaba ni kimwe nuko ikurikizwa y'amategeko byo kwibonekeza ngaha mu Burundi, ibikorwa byose bigakorwa amategeko yakurikijwe. Igisata c'ubutare ngo gikwiye gukomezwa kuko kiri mu byinjiriza amahera atari make mu giga ca leta, ariko hakaba haragahaze kuko ayo mafaranga ataboneka, bivugwa na bamwe mu bakorera mu bisata bitandukanye by'igihugu. Mu ruganda rwo kuri uyu wa gatanu rwatunganijwe n'ishirahamwe Parseme rihamagarira abarundi guhindura ingendo barabira hamwe ivyoshigwa imbere mu nteguro y'amafaranga leta itegekanya kuzokoresha mu mwaka wa 2024 ushira 2025. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean Marie Mayonga.
baravuze ibijanye nuko mwitegurwa ry'amafaranga leta itegekanya gukoresha abanyagihugu bogishwe inama. Bamwe mu bitavye inama baragarutse ku bijanye n'ingene mu cegeranyo c'integuro amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024 ushira 2025 igisata c'ubutare baterekanye amafaranga yinjiye mu kigega ca leta. Ariko biravye ubwo butare mu mahosose muteganya gukuramo ingufu zizotuma mushika kwihangiro. Ubutare ntaho buboneka yuko uburyo bwabwo buzova canke bwanditse muyazinjira kugira afashe iyo gihe. Uwaserukiye ubushikiranganji bw'iga ca leta Maisha Simbigura yishuye ko mu nteguro ico gisata cizwe, ariko ngo leta yasanze yarahomvye kuko hariho amashirahamwe bari bafitaniye amasezerano yo kwimba ubwo butare atabikoze neza. Iki kintu cyane gitera ikibazo cy'ubuzima. Murazi ko yave jadis hari abantu mu exploiter donc le minerai ça va, ariko tukaraba donc ibyo turonka par rapport ibyo bakuye mu minerai dusanga turiko turahomba. Leta irahomba les contrats de convention avec la signature des sociétés. Mais je crois que l'année passée, avec les discussions qu'on a disait qu'on avait fait tout ça cyane kikintu des accords bakorazi azisubiramo. Donc aha rero avec ni problème yuko leta yibwe cyane mu bijyanye n'amaminere irahomba les conventions et puis nasubira kandi ubu irikira d'autres conventions renouveler les contrats n'abandi bantu. Nibaza ko iki kibazo cy'amaminere même si c'est pas pris en compte dans cette, comme abivuze, dans cette loi de finances, c'est une question chez nous au niveau des prévisions ako dukorera ko kandi ndazi ko ninjiye muri modèle je peux voir le montant qui a été alloué à cette milliards à terme de prévision. Kuvyo basabye abitavye inama, umukuru w'ishiramwe Parseme Faustin Ndikumana yishuye ko bagiye kubikorerako mu kuvugana n'abajeje intwaro mu bushikiranganji bw'iga ca leta kugira ngo habe umuco mu bijanye n'itunganywa ry'amafaranga leta ikoresha. Bamwe mu mpunzi z'abakongomani ziba mu makambi y'impunzi mu Burundi bavuga ko kudakorwa kw'udukorwa two kwitungunganya dutuma babaho neza mu miryango yabo, narirya ifashanyo y'ishirahamwe HCR gita impunzi ryabagabanije ibyo ribaha byo gufungura. Nubwo biruko izo mpunzi zisaba ko zoza zirahabwa kandi zigashirwa mu migambi y'iterambere. Babishikirije ku munsi wa kane yahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi wahimbajwe mu gisagara ca Bujumbura. Mireille Kanyange yarakurikiranye ivyo birori. Umwe mu bakenyezi b'impunzi baba mu makambi y'impunzi yariko yerekana ivyo adandaza ngo yiyungunganye, avuga ko bifasha umuryango wiwe mu kubaho. Hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku munsi wa kane, waziserukiye yavuze ko imigambi yo kwiyungunganya ikorerwa mu makambi ari kibazo kibaraje ishinga, bagasaba ko uburyo bwongerezwa. Ica gatatu dusaba gihanze impunzi zose nibijanye no kwiyungunganya byatuma impunzi zibako. Dusaba HCR ko yogwiza utwigoro twayo kugira benshi bashoboka bafashwe baronke uburyo bwisumuye. Mu nyishu zatanzwe, Brigitte Mukanga Eno aserukira HCR mu Burundi yashikirije ko iryo shirahamwe riri kumwe n'ayandi asanzwe akorera muri ico gisata c'imigambi yo kwiyungunganya bagiye kuja hamwe bagasubiramwo uko iyo migambi kogwa. Ya World Vision qui s'occupe de l'autonomisation. Kucerekeye indero gushika ubu impunzi z'abakongomani dufise mu Burundi na cane cane abari mu makambi y'impunzi basanzwe biga hisunzwe indinganizo y'igihugu cabo ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Nk'akarorero mu bibazo abarongoye indero nibo baza kubikoresha ngaha mu Burundi, ariko kuva ku mwaka uheze twaratanguye ibiganiro na leta y'u Burundi kugira ngo abana b'impunzi bige hakurikijwe
hakurikijwe indinganizo ya kino gihugu. Nuko rero turiko turakorana na HCR, UNICEF, UNESCO n'ubushikiranganje bw'indero kugira ngo hashigweho programme nshasha izotangura habanje guca umwaka imbere yuko baja mu vyigwa vy'u Burundi. Rero ingorane bashikirije ziriko ziratorerwa inyishu, twovuga nk'ibijanye n'ibisata ari byo section biri mu makambi y'impunzi ni 2 gusa. Nibiga hakurikijwe indinganizo y'u Burundi bazoheza bige mu masection yose abarundi bigamwo, eka no muri kaminuza nta nzitizi bazogira mu bijanye n'impamya bushobozi. Uko niko turiko turakora muri kino gihe. On va s'asseoir ensemble dans la redéfinition des projets. Nayo Theophile Ndarufatiye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu arabizeza ko umuti urama ugiye kuboneka. Gushika ubu Uburundi bufise impunzi zababa ibihumbi 90 hamwe n'abasaba ubuhungiro baba mu makambi 5 n'ikigwati c'igiharo mu ntara ya Rutana. Arakoze mugenzi wacu Mireye Kanyanga. Ishirahamwe HCR gita impunzi mu Burundi rimenyesha ko ririko riravugana n'indongozi z'igihugu hamwe n'ayandi mashirahamwe kugira ngo impunzi z'abakongomani ziri mu Burundi zizotangure kwiga mu mashuri afise indinganizo y'u Burundi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku munsi wa 4. Brigitte Mukanga Eno aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe HCR mu Burundi akaba yavuze ko ico kibazo gihanze izo mpunzi nkuko nabo nyene bavyivugiye. Tumukwirikira subirwa mu Kirundi na mugenzi wacu Mireye Kanyange. Par rapport à l'éducation, jusqu'à présent, kucerekeye indero gushika ubu impunzi z'abakongomani dufise mu Burundi na cane abari mu makambi y'impunzi basanzwe biga hisunzwe indinganizo y'igihugu cabo ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Nk'akarorero mu bibazo abarongoye indero nibo baza kubikoresha ngaha mu Burundi, ariko kuva ku mwaka uheze twaratanguye ibiganiro na leta y'u Burundi kugira ngo abana b'impunzi bige hakurikijwe indinganizo ya kino gihugu. Nuko rero turiko turakorana na HCR, UNICEF, UNESCO n'ubushikiranganje bw'indero kugira ngo hashigweho programme nshasha izotangura habanje guca umwaka imbere yuko baja mu vyigwa vy'u Burundi. Rero ingorane bashikirije ziriko ziratorerwa inyishu, twovuga nk'ibijanye n'ibisata ari byo section biri mu makambi y'impunzi ni 2 gusa. Nibiga hakurikijwe indinganizo y'u Burundi bazoheza bige mu masection yose abarundi bigamwo, eka no muri kaminuza nta nzitizi bazogira mu bijanye n'impamya bushobozi. Uko niko turiko turakora muri kino gihe. Directement intégrer le système burundais sans problème. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de travailler actuellement. Ningaha amakuru twabategurira cyarangirira. Ndabashimira mwebwe mwese mwariko murakurikira mu gihe byiza ho merereye naho butaha.